n'aya majambo nagomba ngo twirigwane mu bikorwa byacu bya minsi yose tugiye kwirigwamwo, kubera hari igihe bahora bagira igihe bakavuga ngo nta yandi mahitamwo, utegerezwa guhitamwo ico nyene, nta yindi shwa ufise, ukwiye guhitamwo ico nyene. Abantu bakabona yuko ico kintu ari cyo ukwiye guhitamwo, atayindi shwa ufise. Ariko mugabo hari igihe bihora bishika ishwa abantu canke abana b'abantu babona yuko ari nziza, ugasanga iyo shwa ahubwo ni mbi, kuko bobo ni abana b'abantu barabisha amaso y'umubiri, ntibabona ibizoba ejo na hirya y'ejo hawe hazoza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. Rero duhamagarirwa guhitamwo neza, kandi guhitamwo neza twamaze kubona ko bitoroshe, bigoye, bihambaye, biri komplike. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo mpamvu rero uyu muririmbyi aravuga ngo ndipfuza kunyigisha, Mana nunyigishe guhitamwo neza, kuko muramba imbere y'amasituwasiyo bingora guhitamwo, bingora gutora iciza canke ikitari iciza mu byo ndiko ndabona. Ugasanga mbaye muri uvejare, nkaba ndi mu mayira abiri, nkaba perdi, nkatakara, nkibura aho mperereye. Ariko rero namenye mu yandi majambo, natahuye ko wewe ari wewe uzi vyose, utumenyera ibirusha ibindi kuba vyiza, uwo wigishije guhitamwo neza, uwo ufashije guhitamwo neza, birakunda kwahitamwo neza. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi. Nari kuvuga Sawuli ingene yahisemwo nabi, kandi Imana yari yamubwiye ico akwiye gukora. Imana yari yamutumye ngo kugeseza abamaleki, hanyuma rero ngo akaziguriza umwami wabo, ngo araraba ngo ni inka nziza nziza zisumbye ubwiza izindi. Kandi Imana yamuhaye imisiyo ivuga ngo ntihagire ikintu na kimusigaza co mu bamaleki, n'abantu bose n'ibintu byose, igihema cose ukureho. Ariko mugabo ngo wewe yicishiriza iruhande, acisha ukwiwe, hanyuma acagira ante, aca yihitiramwo ivy'iwiwe. Ubuvugishwa n'Imana rero akaba n'umucamanza Samweli, aca ngo araza aramubwira ngo ico gihe, kuko ngo umwami Sawuli yerekanye yuko ngo uwo mwami nambari Agagi, umwami w'abamaleki, ngo yamuzigurije ngo n'izindi nka nziza nziza kugira ngo baze kuzitanga kw'ibimazi. Ubuvugishwa n'Imana mugaterega, Imana ntihimbagwa n'ibimazi. Imana ikunda uyumvira n'uyubaha kuruta gutanga ibimazi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Kubw'iyo mpamvu mbere ikibinyanduruko yatumye Imana yaka ubwami Sawuli, imunyaga ubwami, kuko yanse kugendana n'Imana, yanse kumvira Imana, aba akwegewe no guhitamwo nabi, ahitamwo akoreshejwe n'amarangamutima n'ikibabagwe n'ibigumbagumba n'ibishobisho vy'iwiwe, aziguriza ivy'Imana itagomba ko aziguriza. Ivyo bintu bica bigirane, bica biramukwegera. Imana yacu nidutabare. None rero bene data bakunzi ba kino kiganiro, nagomba ngo uyu mutwaro, nimba wumva wemeranya nanje kandi wemeranya n'uyu muririmbyi, ukaba nawe uzi yuko muri ino si bigoye guhitamwo, bigoye kumenya iciza n'ikibi, guhitamwo iciza. Nimba wemeranya n'aya majambo ko bihora bishika bikakugora kumenya umukozi w'Imana w'ukuri n'utari uw'ukuri, ko bihora bikugora kumenya uwavangiwe n'utavangiwe,
ko bihora bikugora kumenya uri mw'Imana by'ukuri n'utari mw'Imana, asangwa nawe ibihe nk'ibyo bihora bigushikako, nagomba ngo umere nk'uyu muririmbyi usengera isengesho uyu munsi, aho wirigwana uyu mutwaro, aho ujya kugorobeza ugorobezanya uyu mutwaro, usenga Imana, uyisaba, uyinginga, uyibwire ngo Mana, namenye ko ubuzima bwacu bwose bwiza canke bubi ari resulta y'amahitamo yacu. Duhisemo nabi, ubuzima bwacu buba bubi. Duhisemo neza, ubuzima bwacu buba bwiza. Ko bimeze gutyo rero, ntunyigishe guhitamo neza, kuko singomba guhuruduka, singomba guhitamo nabi, singomba kujana nyabahururu, singomba kugwa mu manga, singomba gukorokera mu kiyaga nabona umengo ni ikiziba, nabona umengo na kaziba. Oyaye, nipfuza guhitamwo neza, kuko ubuzima bugizwe n'amahitamo. Umuntu ategerezwa guhitamwo, umuntu ategerezwa kudesida, umuntu ategerezwa gufata ingingo, kandi akamenya yuko azokwasima toutes les conséquences zizova mu guhitamwo kwiwe. Nimba hazokiba ingaruka mbi zivuye kuri kwa guhitamwo kwiwe, nta muntu n'umwe azota kwimfana. Kubw'iyo mpamvu unyigishe guhitamwo neza. Imana yacu nidutabare ngo no kumenya ubwenge. Aka nako ntako duhava tuza kuvuga ko cyane, ariko ntacu tugarukirize ngaha. Kino kiganiro burya ntigifise intumbero yo guteba, si byiza yuko twoteba, tuba twifuza ko twokoresha iminota igendeka. Murazi ko umwanya bavuga ngo umwanya n'amahera, time is money mu Congereza. Urumva nyene ibintu byoroshe, umwanya ni zahabu. None rero dutunzwe no gusatira. Usanga rero niwo kwishinga amavideo y'abavuga butumwa bo kuri YouTube, bisaba yuko ukora, bisaba kudasamara, naho biba bifise akamaro, biguhanura, biguhindura. Si byiza yuko vyoca bitwara umwanya wawe wose, kubera inyuma ya bino haba hakenewe kugenda gushira mu ngiro. None rero igihambaye no gushira mu ngiro bino ubwiwe, nawe wibwirwa mu mwanya mugufiya, ariko ukaba wabitahuye. Igihambaye si umwanya muremure two gutwara. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. N'umuhigwe rero umuntu ahitamwo neza, adatatona, atagira lona, bya bindi ngo muri wewe na wewe ni ndazi ubwenge, ni wewe gasha. Oyaye sibyo. Mu buzima bwawe bwa misi yose ukwiye kugema, ukwiye gutumbereza, ukwiye novuga ngo kurasa neza, ukwiye novuga ngo kurasa kuri objectif. Iyo uhisemo ugasanga nta regret, nta romore, nta kwicuza, Imana yacu nidutabarizwe navyo ntushobora kuvyishoboza wewe, kiretse ubishobojwe n'Imana. Tugomba dusenga Imana. N'umuhombe umuntu atazi guhitamo neza, kandi akaba atemeye gusaba Imana ngo imushoboze guhitamo neza, kuko uyo azogwa mu vyago kubw'amahitamo mabi yiwe. Imana yacu nidutabara. Aho rero ntitwovuga uburorero ni bwinshi bw'abantu twirwa turabona bahitamwo nabi, ugasanga bakuyeyo ingwara, bakuyeyo depression, agahinda, bagasara bagaturubura kubera ko bahisemwo abantu badashoboka. Imana yacu nidutabare. No munsi ku kazi niho naronse umuntu yaraje kugura umuti agwaye, hanyuma rero ambwira yuko yarafise umuntu bakundanye no kuvyarana, baranavyarana banashaka, kandi wewe umugabo yashaka yuko bubakana. Mugabo nawe ngo yanyoye iryo cupa, ngo yaramukubita, yaramuhonda nk'ukubita inzoka. Imana yacu nidutabare. Kandi ngo ntiyashaka umuntu amubanguranya. Niyo yabolewe ku kabare, ibintu yamena byaba biteye ubwoba. Rero ngo ndavye ingene yankubita ataranshikana,
navuze nti naho twabyaranye naho byashitse akantera inda nkabyara sinemera kugenda kubakana nawe, nzobaho uko Imana izoshaka. Aca ahitamo kwizira ni Bujumbura, Imana yacu nidutabare. Uyu ndazi ko avuga ngo cagihe iyo menya sinari kumuhitamwo, ubu naragize ibibazo, ubuzima bwanje novuga ngo bwarahungabanye, kuba mfise ubundi umuntu uva undi mufiyemere, mfise umwana yeye n'ibindi kubwo guhitamwo nabi. Rero guhitamwo neza ni iby'ingenzi, ni nkenegwa. Guhitamwo nabi nabyo Imana ibikurinde birakaba kure yawe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane kuri ano majambo meza atubwiye guhitamwo neza, kandi muri ibi byavuze ngo unyigishe guhitamwo neza no kumenya ubwenge. None rero turasenze natwe abumvise kino kiganiro, umuntu wese byari byaragoye muri no misi akaba yaramaze imisi ahitamwo nabi, hakaba ari n'ibyaha yakorokeyemo kubera ko yahisemwo nabi, ariko akaba avuze ngo Mana mbabarira ibi byaha nabikorokeyemo kubera ko nahisemwo nabi, uhereye none nunyigishe guhitamwo neza, nunshoboze guhitamwo neza, nume no kumenya ubwenge, singende nk'ikigugu, singende nk'imburabwenge. Uyu muntu noca umugirira neza, noca umufasha, noca umushoboza guhitamwo neza. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikariye kuba kuri bano bakozi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.